turatwenga. Tube turatwenga ni ikiganiro gica kuri radio CDO akazi n'akazi. Nizera rero ko mumeze neza mwiriwe impunda marembe, nizera ko mwashize agashinge mwese kunyakira amajwi zanyu kwijana na 5 n'ibicindwi. Ikiganiro ni tube turatwenga. Tube turatwenga ni ikiganiro mgiye kuza murakurikirana buri gihe ku munsi wa gatandatu kuva isa 8 z'umuhingamo. Muri kino kiganiro rero tubazanira udukuru dutwenza, ariko udukuru tuba turimo impanuro zitandukanye, haba ku bana ndetse no kubakuze, twese hamwe muri rusange. Ni inkuru zitwenza ariko zigisha ni mukanya. Nuko rero abanyeshure bariko barakora ikibazo, hanyuma nyene umwigisha ariko aratembera buke urabona ko umwigisha yatanze ikibazo hanyuma akaja gusirive ya gucungera ikibazo, arazunguruka nyene buke ariko araraba abatirisha buke hanyuma nyene acabona umwana atarupapuro ruri imbere yiwe yakoreyeko. Nuko aramwegera buke aramubaza ati wamwa urupapuro wakoreyeko ruri hehe? Wa mwana ati mwigisha urupapuro rwabonye bigiye gukomera bigoye ruca ruriyahura. Ariko vraiment burya hari ikintu gitangaje, wewe mwishure waba uwa 50 ariko mu rukundo bakugize wa kabiri hakwa gusaruka gwana. Nuko umwana bari bavuye ku rusengero hariya muri Katolika kwa patiri, umwana ari kumwe na nyina batashe bageze mu nzira, umwana baza nyina ati mama je burya nibaza ko Yuda yari umutanzania. Nyina ati kubera ikiga mwana? Ati kubera Yuda yagurishije Yezu mu mashiringi. Nguka buhoro uja muri dushe ukarinda uva yutaririmbye, menya neza ko ufise akagorane mu mutwe. Ngo igituma Imana itishe shetani ngo ni kubera shetani yari kuca yitaba Imana. Umuvyeyi yakoranije abana biwe batatu, nuko arabakoranya abana biwe batatu biga ku mashure, nuko arabakoranya abana biwe batatu, arabaza umwana wa mbere ati wabaye wa kangahe? Wa mbere ati jewe nabaye wa kabiri. Umwana wa kabiri aramubaza ati nawe wabaye wa kangahe? Ati jewe nabaye uwindwi mu Gifaransa. Arabaza wa gatatu ati nawe mwana wabaye wa kangahe? Umwana ati mama jewe nabaye uwa mbere mu gusohoka. Nuko umwigeme aratari intambwe cyane acabwira umusore ati sheri ndagusabye ungurira amameka. Sheri ndagusabye ungurira amameka. Umuhungu ati iwe ufise telefone ya Android ariko je nanje mfise agahinda. Ati none warabonye Amerika? Warabonye Burundi bufasha Amerika? Nuko umusore agenda kuganira n'umwigeme buke bariko barayaga buke. Nuko umusore abwira umwigeme ati jewe nitwa Deje. Ati jewe nitwa Dismas gira ukwishaka alias Deje. Umwigeme aca yumva ati wo n'umudeje arakomeye gose, acavuga ati wewe ubuhonza nagwako. Nuko barabandanya baganira buke urukundo rurakomera. Bukeye kabiri wa mwigeme atoraga telefone ati Deje wanje nagira ndakubaze ibirukoreramo kugira ngo nzoze kukuramutsa. Ati biro nkoreramwo? Ato yaje nakubwiye ko nitwa Dismas gira ukwishaka alias Deje. Nuko umwana aregera nyina, abana barakunda kubaza abanyina buke umwana yegera nyina amubaza ati mama none hajya abasoda bo mu mubiri bamaze iki? Nyina nawe ati kubera ikiga mwana? Ati kubera yuko mama umuntu arashobora gukubitwa agashaya mugabo ajya abasoda mu mubiri ntaco bamufasha. Umusazi yanyagiwe afise umutaka mu maboko yawe uzinze, abamubonye baramubaza ati nta soni kunyagirwa ufise umutaka. Nuko wa musaza atoya nanse ko umutaka wanje utota kubera uhavungora kuma. Umwana bamumajije bati wamwa muhiri wanyu ugira kangahe? Wa mwana nawe ati oya muhiri wacu nta mabirete baraduha. Ikintu cyambere kibabaje mwabantu mwe ngo nugutondera igitoro, hanyuma wagenda kumumekanisye gukoresha imodoka, mu gukora imodoka yawe akabanza gukaraba ca gitoro nyene. Nuko nyina yararavye umukobwa wiwe, nyina w'umukobwa yararavye umukobwa wiwe aramuraba cyane. Acabwira umukobwa wiwe ati ariko ga mukobwa wanje ati ukuntu mbona utazi guteka, hanyuma ngo ukeneye kuja kubaka. Ati ukuntu mbona utazi no guteka aho ukeneye kuja ku mugabo ngo ugiye kubaka.
nuko umukobwa aramuraba abwira nyina ati mama none aho mbwira ngo ko ntazi guteka none urugo nzojamwo izoba ari restaurant aho nzoba ngiye guteka umwigisha yabwiye abanyeshuri umwigisha yariko arigisha nyene urabona umwigisha ariko arigisha bandanya azunguruka mu maranje buke buke nuko umwigisha abaza abanyeshuri ati uwumva ko ari kijuju nahaguruke uwumva ko ari kijuju nahaguruke abana bose baguma bicaye nuko ariko umwana umwe acara haguruka umwigisha aramubaza ati ni wewe wumva uri kijuju kuci yuhaguruka wa mwana nawe ati oya mwigisha jewe nagize isoni zo kubona wewe ugumuhagaze uri wenyene umutama yavuye ruguru aje kwivuza ibujumbura umutama yaramanutse ibujumbura aje kwivuza agenda kwa muganga yitwaje iradiyo mu maboko ageze kwa muganga abwira muganga ati muganga ati kuncisha mu iradiyo nangahe ko naje ndayizani ngo ijambo uzobwirwa n'umukunzi wawe ukamenya neza ko akubeshe ngo ni mu gihe azokubwira ngo mama wanje yabwiye ndakuramutse nyene umwigisha arabandanya abaza abanyeshuri ati mwibaza ko hariya ku kwezi habaye abantu umwana umwe barahagurutse umwana ati mwigisha jewe nibaza ko habaye abantu kubera nama mbona amataraguma yaka umusore n'inkumi barakundana cyane ariko basenga mu rusengero rumwe umusore n'inkumi barakundana cyane basenga mu rusengero rumwe nuko hajya nyene batashe imwe wese muhiri wabo wundi muhiri wabo hanyuma umukobwa acatora telefone yandikira wa musheri we ati bite sheri umuhungu nawe ati oya shaka ureke sindahembwa umukobwa nawe ati nturahembwa kandi nabonye wagiye guhereza ishikanwa mu rushengero nuko umukobwa arashavura cyane agenda yarakaye acabwira umuhungu ati wamubeshiwe wamumpenda ngo urankunda wamumbwira ngo ndi byose kuri wewe ati uyu mbonye mu telefone yitwa Anje wamubwiye ko ari amata yawe jewe ndiki kuri wewe wamubeshiwe nuko umuhungu aramwumviriza aramuraba cyane acamubwira ati wewe uri isukari nshira muri ya mata yanje nuko umwigisha abaza abana ati mubona twokora iki kugira ishure ryacu rigume risa neza ati mubona twokora iki kugira ngo ishure ryacu rise neza hanyuma umwana umwe arahaguruka ati mwigisha kugira ngo ishure ryacu rise neza mbona twokwigumira muhira nuko umutama yari ruguru umuhungu wiwe nawe ari bujumbura nuko umutama atora agatelefone atelefone umuhungu wiwe ari bujumbura ati mwana ko waduhevye mbega ubusigaye ukora iki ati mwana ko waduhevye mbega ubu usigaye ukora iki hanyuma wa muhungu nawe ati yo papa ubu sigaye nshira stati kuri WhatsApp nuko umukobwa yari yarize amashure aranonosora amashure yiwe neza cyane hanyuma nyene nyina aragwara araremba hanyuma nyene acabwira nyina ati mama itegure tujane kwa muganga bari mu nzira bariko baragenda berekeza kwa muganga nuko umukobwa acabwira nyina ati mama uze kubwira muganga ko uvomisa ukadiyara ati uriko urabyumva neza mama atumviriza mama uze kubwira muganga ko uvomisa ukadiyara nuko baragenda bageze imbere ya muganga baza mutamakazi ati ugwaye gutega mama wa mutamakazi nawe ati reka mwana aha ndazimesa nkazimara hanyuma nuko nyene umukobwa yandikiye umuhungu bakundana nuko umukobwa yandikiye umuhungu bakundana ati bite umuhungu nawe ati ni sawa vraiment twenga hino ni sawa ati muhira twese tumeze neza ati mbere yambwa yacu yaravyaye utundi tubunda dutatu nuko wa mukobwa nawe ati yo aho numva ari sawa numva mwagwiriye ko umutama yarafukamye arasenga cyane umutama arafukama arasenga cyane yarakenye gose umutama kenye vyahatari aca arafukama abwira Imana ati Mana ndagusabye ungurano miliyoni kuko nubundi nzorinda kurenguki wawe uko muhungu acabaza umukobwa ati none wewe burya vy'ukuri urankunda ati rahira umukobwa nawe ati ndakurahire sheri ati jewe naho abanyakamenge boheba kabenzi naho abanyamusaga boheba kuja mu manza batatumiwe sinzigeba ndaguheba
hari ikintu gitangaje vrema ukasanga umuntu afise imyaka 20 ariko yirukanzwa n'imbwa y'imyaka 2. umugore yavuye gusuma ageze muhira asanga umugabo ariko arakubita imibu n'indugumba yabize ariko arakubita imibu yica imibu myinshi cyane. hanyuma umugore abaza umugabo ati umaze kwica ingahe? umugabo nawe ati maze kwica imibu 3 y'ingabo n'2 y'ingore. nuko umugabo yaje yivugana yidoga cyane arahira cyane avuga cyane ati ndarahiye sinzosubira kunywa inzoga kabisa, ndarahiye sinzosubira kunywa inzoga. nuko bagenzi baramubaza ati kubera ikiga mugenzi? ati baze namwe naratashe mu ijoro ndadodora nk'incuro 100 nguma ndodora bunkerako nibagiye ko nibana jenyene. nuko abahungu urabona ko abantu bakovya cyane. nuko umuhungu aratera intambwe aramubwira ati jewe ndagukunda vrema ndakwinginze mu mutima wawe nukuri nibere mu mutima wawe dukomeze urukundo. umukobwa ati nukuri ndagusabye nukuri mbabarire umutima wanje nawo haye uwundi. umuhungu arakovya cyane ati nukuri ndagusabye please. umukobwa ati nukuri wa muhungu bunyumva umutima wanje nawo haye uwundi. umuhungu arakomeza ati basi ndagusabye basi ku mutima wawe wawuhaye uwundi ndagusabye basi wewe umpa amahaha yawe. ikintu cyambere kibabaje nukugopesha amafaranga umukunzi wawe wagenda kumwishyuza agatangura kugusoma. umutamakazi bamubwiye bati umutamakazi wowe umunyarusaku wowe ntabangugira. ati wowe umunyarusaku nta nibangugira ibyo tukubwiye byose ugenda urabivuga. umutamakazi nawe ati oya je nukuri mumpora ubusa. ati je nukuri murampora ubusa. ati je wahubwo abo ndabibwira nibatabanga bagira. ati kubera cha bagenda barabivuga. nuko umuhungu acabwira umukobwa ashavuye cyane ati urampevye kandi uzi ko twavuye kure. hanyuma umukobwa nawe ati ndaguhevye nyene kuko aho kure twavuye ubu rero twashitse. nuko umukobwa wo mu buyenzi yandikira umukobwa wo mu kinama. umukobwa wo mu buyenzi yandika ubutumwa bugufi amwandikira ati sheri niko na shida. wa musore na wamwicura ati uko na shida musalimie. ikintu gitangaje cyane wa muhungu uri kuranyumviriza. ikintu cyambere gitangaje ushobora kwibaza ko wicaye mu mutima wiwe imbere indani kumbura protokole w'umutima wiwe. nuko inabukwe yaramwirukanye. inabukwe yaramwirukanye amubwira ati ikorera ivyawe byose wigire. ati mukazana ikorera ivyawe byose wigire kuko je ndabona umubano wanje nawe wananiranye. nuko wa mukazana atora umugabo wiwe arikorera arigira. nuko umugabo yishimye kuri bagenzi we aratangura ati je wamubona naragenze ariya muri za Amerika nigira i Burayi ndagenda ndatembera gose ati no muri Canada hose ndazunguruka. mugenzi we ati none ubu rero ndabona isi yose usigaye uyizi waratembereye. wa mugabo nawe ati reka no muri geography namazeyo 3. nuko rero umukobwa yandikiye jeri wiwe ati bebe uri he? nuko umuhungu nawe ati ndi mu kiriyo. umukobwa nawe ati hapfuye nde? umuhungu nawe ati hapfuye urukundo rwanje nawe. nuko umuvyeyi abaza umwana wiwe ati mwananje kubera ko usigaye uronka amanota mabi vraiment mwananje kubera ko usigaye uronka amanota mabi. wa mwana terega mama umwana twicarana aragwaye. nuko umuhungu afata telefone. umuhungu yafashe telefone yandikira umukobwa bahora bakundana amubwira ati jewe kuvubu nukiri kuri level yanje jewe umuhungu naronsa kanoti. ati ndakubwire turahebanye je nawe. ati jewe nararonsa inoti wa mukobwa we mvi nyuma. ati ahubwo nagira ndakubwire undungikire za foto za zindi naguha turi kumwe uzime uzinsubize kuri WhatsApp. nuko umukobwa nawe ati
reka ndazikurabire. Umukobwa acamurungikira ifoto yifotoje ari kumwe nawe n'abandi bahungu barenga 5 acamubaza ati sinakumenye ahubwo rabukuremwo gwawe. Umuganga w'ingwara zo mu mutwe yagombye gupima arabe ko abasazi bakize nuko afata abasazi babiri abatatu afata abasazi 3 abatereka hajya ababwira ati nimugira ivy'inkoko zigira. Uwa mbere ati kukuriku, uwa kabiri ati uwa gatatu aguma yicaye. Muganga aramubaza ati wewe kutagira ivy'inkoko zigira uri mu maki? Wa musaza ati reka muganga aha ndiko ndatamagi. Nuko babajije umwana bati hagati y'igitumbura n'icapati, babajije umwana bati hagati y'igitumbura n'icapati wotora iki? Wa mwana ati binzanire byose ndakwereke. Umutama yagiye gusaba akazi, amaze kugera hajya batanga akazi baramubaza bati mutama ugenzwa n'amaki? Umutama nawe ati jewe nje gusaba akazi. Ati kubera ikuje kudusaba akazi? Ati nje kubasaba akazi kubera numvise ku radio ko hari umukozi wongaha yapfuye nari nje kumusubirira. Umupasteri yari ko arasengera abantu, arasenga cyane, acabona acabwira abantu ati ukeneye ko tumusengera nawe wundi nazi. Umutama acaregera imbere, umutama w'umuyede acayegera imbere. Pasiteri aramushira ko ibiganza aramusengera cyane. Hajeje gusenga acamubwira ati mutama Imana iraguhindura izina. Ati mutama Imana iraguhindura izina. Wa mutama nawe ati pasiteri ubu rero sinkiri umuyede mbaye umufundi. Nuko umwigeme yarakundana n'umuhungu murambabarira. Umwigeme yarakundana n'umuhungu hanyuma nyene bicaye bariko baraganira bukebuke kubera bataherukana. Nuko umwigeme acabwira umuhungu ati yo sheri usigaye ufise telefone nziza. Uwo n'umwigeme abwira umuhungu ati usigaye ufise telefone nziza. Hanyuma umuhungu nawe ati iyi telefone nayitsindiye mu ihiganwa ryo kwiruka muri marato. Umukobwa ati byagenze gute sheri? Umuhungu ati jewe nariko ndiruka, jewe na nyene telefone hamwe n'igipolisi. Nuko umukobwa aratelefona umuhungu bakundana ati sheri uri hehe? Uwo n'umukobwa ati sheri uri hehe? Umuhungu nawe ati nagiye muri ville. Ati none nkuzanira iki? Umukobwa nawe ati sheri rama unzanire inkoko, unzanire pizza, unzanire na brochette, unzanire na jus. Umuhungu nawe ati reka ndakuzanira n'intebe kuko ndumva uguruje akabari. Tube turatwenga ni ikiganiro gica kuri radio CDO akazi n'akazi.